nguyu unyu muvyeyi ari karonsa kwanza Costa manu ndamutse basi noreka gute ndamutse kwanza ndamugoboze bebe banzoreka adohera abavyeyi kandi nuko mumeze bwa ndabavyeyi bavyita kugoboza yambu kwanza umeze neza izi fresheri ndabirigize fresheri yambu kwanza amahoro muko kwezi kose ntarigera yonka na rimwe nk'umuvyeyi wiyumva gute mu bisanzwe bebe ndashobora kumufenta nkajya nyene nabonye ko vyagoranye nkamuhibere mugabo ntabwo nemera ko ajya nk'umwanya munini kuko urumva afise ikibazo c'ibere ryaragize ririko kw'inkovu nini cyane rero muri ico gishingo rero ko kw'inkovu iyo umwana anyonse cyane ya nkovu ivyimba igaca intera kundya rero inteye kundya nkacare ntangura kuyagaza urumva bica byo hava bimviraho mu kindi kibazo muri urwo rugendo gose rero ku bantu bagukeje hari bazo byinshi bashoboye kubaza ndetse no munsi bica biza gufatana n'izo responsabilité ufise z'amata France uno munsi iraziyimvye ahama kundwi canke mu misi ngahe ni umuntu niyo shobora kuyigurira wenyene abesha avuga ati Constance burya arafise umugabo canke n'indayigitwarire wagiye ku mugabo utamukunda bega amahitamo y'urugo yarakoroheye wewe mu bisanzwe inkuru y'ubuzima bwanje kuntu nabayeho dufate basi wo nani nakunze siwe nagiye kure urumva narageze ahantu ndagera mu bibazo je kwanza yarankunze ubwa mbere nca ndamutuka ndamubwira nti vy'ukuri wewe urabona ko jewe uraranye ko jewe nyene no kwemera toya vraiment toya kwera ntabwo nawe urarinda ntukabura inkoho yo kurasa kwera ku kanyuma je nyene nije namubwiye nti ubirimwo none nse ntugire kuja kubana n'umuntu udakunze kubera ibibazo cyarangiye umukunze gute canke n'ubura ca gwana nyene kugira ngo ubuzima bubandane ubu ikintu nogwana n'ubuzima kugira Imana iduha ivyo dufungura ntabwo ndimo ndagwana mvuga ngo mana ngo mutware ngo nzanire uwundi oya urazi impamvu byanteye kumukunda cyane niwe nari nsigaranye urumva niwe nari ifise niwe mukunzi nari nsigaranye wenyene n'ubundi bwo nace ndamanka nkaca nkundwa nande kandi ariwe ankunze bakeka indishwari ufise amakoro ufise mama ndavuga nti none ubundi bwo ko ari wagumya mparanira nanje nkamwijyama reka ndamubaza uribaza wewe kwigemura nta n'igitenge nta no kuvuga duce mu isoko basungure na munyerera hariho igitenge bitangwa musaza arahise nagiye ataco mfise ndetse ukubesha iyo bari intandaro y'ivyaha urazi impamvu novuga ko ari intandaro y'ivyaha ntabwo nohava mva ngo ndagiye ku mugabo mfise abana 5 vyongura kukwizera naho woza umbwira kuri marayika ukorotse uvuye mu ijuru abana 5 ejo kimwe kizabira ikindi kimwe n'isahani ikindi kizani yarage kubite ngaho atanumwe wawe uzi ko arimwo bambwira ko yicaye ikindi naci imbeba zaramariye impuzu cyamvuga ntuko biri kose shobora kuzovyara umwana yapfuye. Yes, welcome ladies and gentlemen. Muraho murakomeye nizera ko meze neza murusumiriwe cyangwa mwamutsivanye naho muherereye. My name is Frank the Answer. Iyi ni African TV. Gaida nari umuvyeyi ari karonsa. Ndabaye kazere mwege mwese muri ko madukurikirana ni kuri African TV abari mu Burundi, mu Rwanda, muri Tanzania, muri Kenya, muri Congo ndetse no mu bihugu by'abarabu ndavuga muri Arabie Saoudite. Abakunzi ba Constance nguyu unyu muvyeyi ari karonsa kwanza. Costa manu ndamutse basi noreka gute ndamutse kwanza ndamugoboze bebe banzoreka adohera abavyeyi kandi nuko mumeze bwa ndabavyeyi bavyita kugoboza yambu kwanza umeze neza izi fresheri ndabirigize fresheri yambu kwanza amahoro ndakwameza ka microphone umeze neza urasa neza kwanza abantu muri commentaire mubimubwire ingene yisi n'igisuko ku ruhande mukama oya none abibwami yazananye n'ibintu bishasha nuri gishasha babonye niki igisuko era abango hano yasize ko nitwo bita utu baby air mwatubonye
Constance amakuru rero Karibu, umeze karibu neza urakoze cyane. cyane karibu nawe rero ngaho iwacu kuri African TV Ah. baragukumbuye bakunzi bacu cyane Yo, abakunzi banyu ari nabo bacu. Mm. Aho bari bumve ko ndabaramukije cyane muraho. ego abibwa bameze neza Abibwa maraho. aratekereje none cyane burya Yahaza acatekereza. mungaha kuri yaje kunywa amata Eh, aca yisinziriye Cyayiryamira nta yindi stress. yitwa Constance niyo kintu ego karibu rero kandi Dare, umeze neza turatumeze neza. ukwezi kuburamo iminsi ibiri gusa wibarutse Aha. nibihe bimeze gute d'abord muri uku kwezi Umenga ahubwo maze nk'umwaka nibarutse. kubera Agere mengo. Mengo haheze igihe nyine ko. ngo heza iminsi myinshi umwana ariko ubukure bubandanya neza Ndashima Imana. yego abakunzi bawe abakunzi ba Constance baragukeje cyane gose wakira gute urukundo rw'abantu bagukunda Biranezera icyambere kimwe bimpa intege. Numva bimpa umunezero wo gutuma numva noguma nkunda akazi kanje. Nkumva menga ahubwo ku rugezo narindiko. Nogwiza inshuro nyinshi. Yego. yego ku bantu bagukeje baragukeje cyane gose bivanye n'ikibondo waronse abibwami basubiremo akazina kwanjye Bebe yitwa Abibwami Ariana Zoe. Ariana Zoe ariko kandi rero muko kwezi kose ntarigera yonka na rimwe nk'umuvyeyi mba wiyumva gute Mu bisanzwe bebe ndashobora kumufenta nkahajya nyene namenye ko vyagoranye nkamuhibere mugabo ntabwo nemera ko ajya nk'umwanya munini kuko urumva afise ikibazo c'ibere ryaragize ririko kw'inkovu nini cyane rero muri ico gishingo rero ko kw'inkovu iyo umwana anyonse cyane ya nkovu ikivyimba igaca intera kundya rero inteye kundya nkaca rero ntangura kuyagaza urumva byo hava bimviraho mu kindi kibazo kandi amabere yaramaze kugwara nimba ari ama infection urumva umwana arimwo aranyonka gutera vyibuha atera yonda kandi ikindi naco arimwo aronka agira inyota urumva mengo ni wa muntu yakiwe n'izuba ryisha akanyotegwa rero nk'iyo nyene mbonye nyene vyase canke nkakurya kuntu nyene urabona amata arazimvye ukuntu nawe rero ukuntu ayakunda ngira n'igopo mu misi ibiri canke itatu yoba ari mazi rero ndashobora kumufenta mugabo pana kumwosa nyene ngo mbe ndamuse kuko urumva naho ndamuhamba mba nzi ko ndimo ndamuha ibintu bibi coco ndakizi mu bisanzwe amabere araza araza ikibazo no kumwonsa ibintu biri mu micafu urumva nahaza araza amabere akaza mugabo urumva nahayonka ntacamumarira kandi ikindi naco bica bituma jewe ya nkovu ivyimba bica bituma rero niyagaza urumva hava binkwegera ko bazorica urumva bariciye naho sinamenye ibindi bintu bizokurikira nk'umuvyeyi yonkeje abana ba mbere uno munsi ukabona hariho niyo wa mbere utonkeje oya hariho abandi babiri nk'umuvyeyi amaze imvyaro zitatu atonse umwana ibihe bimeze gute ku bana bawe eske arakurana ubukure koko bw'umwana yonse neza mu bisanzwe ndose amato ko bikwiye dufate nk'umuhungu dufate nk'uyu wakurikiye nari mfise amahirwe yo kumuha amata neza n'ubu no mu rugero arimo kugeza ubu urabona ko ari umwana vrema afise ubuzima bwiza mugabo urumva rero ntashoboye kuronka urwo rugero rwo kumuha ayo mata arakura mugabo usanga ari wa mwana akura avyimvye akada ukuntu ruguru niho bakunda kuvuga ngo umwana ngo agwaye igisyo ruguru iwacu niko bakunda kubivuga kandi ntibisigura ko ataba yariye urumva nibaza ko ngira aba ari imirire mibi kubera aba yose ibintu bitari vyiza iki kandi urumva aba ari wa mwana afise umunoho kuko urumva ivyo abakeneye ntavyo aba yahejeje ngo agire aronke kandi urumva uhuye n'amata mabi naho urumva zica ziba ingorane mu bisanzwe amata meza ku mwana naya yitwa France urumva hari igihe ugenda kumukamishiriza bikanka
ugasanga ntamuguye neza. Urumva rero izo ntambamye. Imana igukomeze cyane gose. Muri urwo rugendo gose rero ku bantu bagukeje hari ibibazo byinshi bashoboye kubaza ndetse no munsi bica biza gufatana n'izo responsabilité ufise z'amata France uno munsi iraziyimvye ahama kundwi canke mu misi ngahe ni umuntu niyo ushobora kuyigurira wenyene abesha avuga ati Constance burya arafise umugabo canke ninda yigitwarire nivyo bintu abantu benshi bagumije babaza muri commentaire Constance by'ukuri uyu mwana tugereje kumviriza intahe za kera uyu mwana yoba ari uwase w'abandi bana cyane yego ni umwana asanze abandi none ko uvuze nk'uko ucumengo nefise abagabo bangahifise umugabo yego je ndubatse je mfise umugabo abenshi barabigarutse ko cyane gose bariko baravuga yuko mbega Constance tuya dusura kandi kumva inkuru y'umugabo wiwe ubwa mbere hari izo bumva yuko kumbure atigeza gushigikira mu z'imvyaro zitandukanye ariko uno munsi koko ibintu bimeze gute benshi baragize mu makenga pe nibaza mu bisanzwe impamvu ngira benshi baba baravuze yuko umugabo tutari kumwe ni kubera hariho intahe nashinze iyo ntahe maze kuyishinga ndashinga mvuga yuko mu nkuru y'ubuzima bwanje naciyemwo muhira y'abavyeyi biki yuko vyanteye kuja ku mugabo ntakunze numva rero hariho ngira uwumvise ako kajambo aca agahindi sigura ikindi kigira kabiri muri iyo ntahe nyene naravuze yuko umugabo yigeze gufungwa imyaka 2 rero bamwe hariho ukuntu urimo uratanga nk'ikiganiro cyangwa urimo urashinga intahe usanga umuntu afashe akajambo kamwe ntanacyumvirize ngo agiheze gaca usanga nimba yumvise yuko umugabo yamaze imyaka 2 afunzwe kandi ukamuja kutamukunda wewe agaca afata yuko ngira atawuhari atari hari urumva icyo gihe hari kera yaratashe imyaka vraiment rero turabana turi kumwe rero nawe yavuze ko nahukanye sinzi aho nahukaniye nimba yoba arabona ko mfise uwundi mushasha arafise uburenganzira azone muduha agafoto tumuraba cyangwa hariho uwundi bamaze kubona mukama bukirwa nk'Imana bandinga sagari nk'undi mugabo cyangwa umusore ntawenze no kore oya benshi muzo bagarutse koko akyumva ati mbega izo responsabilité z'amata ku munsi mbega Constance bishize bikagenda gute mbega umuntu adafise umugabo koko ivyo ntiyo bishobora sha mu bisanzwe mbona birirwa barakora ivyaha ari benshi kandi nta muntu kwisi yera ico cyaha naramutse ngo mvuze ngo ndakiguyemo cyangwa ngo satani nyene yanyiharije ngo ndagikore naje noja kwa muganga n'ivyagusa naje nogenda kwa muganga ntabwo novyara nogenda kwa muganga nanje nkikingiza haja kuri planning hama nkareka kuvyara hama nicwa na planning basi muri ivyo vyose wavuze yuko umuntu ntaye wigize gushinga waravuze yuko wagiye ku mugabo utamukunda mbega amahitamo y'urugo yarakoroheye wewe mu bisanzwe inkuru y'ubuzima bwanje kuntu nabayeho dufate basi wonani nakunze siwe nagiye kure urumva narageze ahantu ndagera mu bibazo je kwanza yarankunze ubwa mbere nca ndamutuka ndamubwira nti vy'ukuri wewe urabona ko jewe urananye ko jewe no kwemera toya vraiment toya kwera ahubwo nawe urarinda ntukabura inkoho yo kurasa kwera urumva ndamwamaganira kure ati jewe kweri muri iki gihe canje oya kweri we nta ndoto zanje mbona zoji wawe urumva rero ibigeragezo biransugereza ku buryo yuko ku kanyuma je nyine nije namubwiye nti ubirimwo none nse ntugire nawe arakangutse ati sa tuvuze ati hari ijambo wari wambwira riracabandanya cyambwira nti sinimo ndatahura neza ibyo urimo urambwira ati je ndagukunda ati kandi jewe mba wumva bishoboka je nta kibazo twobana acambwira ati wavyemeye tego nje gupanga inzu ati nje gupanga izo ntego gende yipange wowe uzoza kwere tego jewe nzoza ndisira hewe habaye burya hengera haheze iminsi 3 niwe yavuze ati bijya se ndiyumvisha ko ari we turi kumwe iminsi 3 kumaranye iminsi mu nzu
cyane uya ntugomba uvyura ivyakahise toya ntavyo nzura kimuga kimwe gose je ni naragusengeye kandi ikindi narabona we kuri sezerano ryanje wewe ari kwambwira nanje nyine kandi ndabishimira Imana nivyo ntaba bana ntazibana zidakomana amahembe ibiki muga vraiment Imana niwe yabona yarankwiye kandi ndabishimira Imana cyane ko biri kose ariko ubona abakobwa namwe mwirarira wari wamwanse wisunze iki wari ufite ikihe gicapo c'umugabo ushaka konsa urumva hariho ukuntu ukiri umukobwa uba ufise amaraso ashushe uba wiraba mu kiyo ukabona ko ari ntantu namwe urapondekara urumva nyene ubona yuko nyene menguri urarenze ukeneye wa muntu nyene arenze kuko naba nkeneye nyene umuntu afise urumva naguma mvuga nti jewe nzoja ku muntu afise ibintu birara hanze ibindi birara mu nzu urumva ku buryo nyene mvuga nti aha kweri ndi mukanaka pana umuntu ari mu buzima bugereranye numva mengo nyene oya numva ati atoya tusubize ukwe nti uko mama yari ku yakagaye araja mu rugo guliza kwe naho atari bitabaye ivyera mugabo ubu vyarampaye amahoro mu buzima twaba tubayemo canke uko bwabubayabayemwo kose naho vyoshika nkagirengarenga canke naho vyoshika nkajya ubugari bw'ibigori banashaka nkabudumba mu ntuzenya mu mazi nta ruhuha ndaburya bukamanuka urumva n'aka kabiri mubona burantemba neza nta nduru ziba zindi hejuru muga nkaca nihakarorero nkaraba mama yari yashatse vure mu rugo urugo nyene ubona ko ari rwiza rufise ibintu pe mugabo imyaka je niba narabaye kw'isi ndamubona nta musi nimwe yigeze aruronka umunezero ahubwo vyatubereye karande nova aho vyatubereye inkwezi yuko abana bashobora kubigwamwo atari bo babikereye rero umva ndabishimira Imana nkavuga ati Mana n'ubundi iyo ngenda kuri babandi kuko umuntu nabona yuko ari wazontwara nabona yuko wa muntu ari we nari nkeneye ngira bamaze nko kuzana abagore barenga 4 kandi shambere icagiye umwankira wari ufise ubu yewe navuga ati jewe kwere nzoja ku muhungu w'inzobe nibiburiburi akenya afise basi nk'imoto kandi aho hari ruguru ruguru ufise moto ubushushe urumva nari ishushe ngo abakobwa bafise ubushushe kandi aho rero nari nkiri muto nyene nabona ntijewe kweri mu gihe canje nzoja nyene ku muntu afise asha rero Imana itabora ko ibigenza bigenjeje kwigomba ariko ntaco ugishika muri urwo rugo bw'umugabo kumbura utari wakunza umugiye ko kubera ibibazo ukora ko nibazo vyagusugereje ugomba ahantu uza kwinyegeza ntiwigeze utangura kwicuza uvuga ati ariko wa muntu jewe nsize wa muntu wanje oya icyo nari nkeneye urabona nari ngeze ahantu narambiwe ikintu je nari nkeneye muri je kuko isi nabona yanyase abavyeyi nabona banyase ikintu nari nkeneye yari amahoro nawe rero ntiyigeza yanyima kukanyuma n'igiki catumye umuhamagara ati jewe rero burya je ndagukunda burya bwabundi ryajambo bambwira nararyumvise n'igiki nize ntambare kuracamwo zatumye umva umugarukira ikintu cyatumye numva no mugarukira nuko abavyeyi bari banyirukanye ntafise aho kuba urumva rero bamaze kunshwimura ntabona imbere n'inyuma ntabona umugenzi yoshobora kunyakira nca ndavuga ati ntayandi mahitamo basi urabona kuvuga ati nk'iyi saha hogira n'umwe aza basi nk'umuhungu akaza urabona ryasengeshe mvuga ati nk'ubu nogirirwa ubuntu mw'isaha canke mu masaha abiri nkakaza nk'umuhungu akaza kundisha agaca mbwira nti nshaka kugucikiza nomubwira nti ndindira tugende tujane uduhuzu woza gutora ejo Merukwe kw'Imana ego frame nari ndushe bakunda kuvuga ngo niko zubakwa urugo wagiyemwo ntiwigeze ukubitwa na rimwe inkoni oya nkurushi oya frame umugabo wanje ntagwana ego nakubwiye ntazibana zidakomana turafise basi two twoba dupfa tugahera nkuko n'ahandi biri bigahera cyangwa agashavura undi agashavura mugabo ntagwana aba ndamubeshye muri rusange umugabo wawe arahari aragushigikiye
ko bigize kumva yuko maybe atagufasha nimba ari ibibazo kumbere yararimwo ariko uno munsi ibihe muri kumwe nawe ibihe bimeze gute? ubu ibihe turi kumwe nawe turabishimira Imana uko biri kose. Nabikubwiye ni vya bindi urumva hari amahoro, habonetse irengarenga murazirya mukaryama, habonetse ikijumbu mukagikubita mukiryamira, nta bindi. Igikuru nuko gusa muba mugize ntuma mufise umutima ubihurije. Yego. Inyuma rero kwibaruka anashamwe mbega hari abantu bakwifurije turasubira ntihababa? Yesu we nibagende nabo nanjye nzoja kubara. Kubera iki? Je ndakwije abana 5. Usha kuno gatandatu. Oya 5 barakwiye prime. Kubera nyine mba mbona nyene mengo barakwiye ariko ni yaza sinzombonye ariko n'uyu hari wamuteguye. Narinze ko naho nahejeje. Uruzi ko wahejeje? Ariko Imana ifise impamvu yamuretse akabaho. Muri experience zose z'ubuzima ufise uno munsi ni igiki zakwigishije, ni igiki wumva koko waciyemwo kizokubera intahe muri kazoza? Ubuzima bwose naciye bwanyigishije kurinda, ico ni cambere. Kandi ibindi naho ikindi naco iyo bikomeye hajya nyene ubona nyene ko intambara nyene uri kumwisha uba witeguye yuko ntabwo bizokwama bikomeye ibihe vyose. Uno munsi bibaye bibi ejo biraba vyiza, kandi uno munsi naho bibaye vyiza witegure yuko nejo bishobora kuba bibi. Vyampaye rero kurinda muri jewe kumenya ati mu gihe c'umunezero nzobaho ndabinezererewe, kandi no mubabaro naho ni washika nzokwihangana. Ku mibaro wahuye nayo koko ni myinshi, uno munsi icigwa ufise niki? Duhereye ku mibabaro uko hari ibindi vyiza vyaciye biza mu nyuma. Ku mibabaro nahuye nayo narababaye bihagije, ariko ikintu vyanyigishije binyigisha yuko Imana nabonye atakintu na kimwe toshobora guhindura, naho ikintu cogira ububi bwose bushoboka ariko imbere y'Imana kirahinduka, naho kitohinduka ku muntu, ariko Imana nayo irabihindura bigashoboka. Niyo mpamvu rero naho ubuzima uno munsi bwogenda neza canke bukagenda nabi, mba numva yuko imbere y'Imana bushobora guhinduka n'akanya isasi. Ufise ikintu kinini ushobora kwigisha abantu biciye mu ntahe y'ubuzima bwawe uno munsi, si cyane cyane abakobwa aravuga uno munsi baba nkuko wamuhisemwo bavuga ati jewe nkeneye umuhungu afise, nkeneye umuhungu jewe ntazosonzana mu nzu. Ariko mbega hakuririra muri etage no kuririra mu kazu kaveyigwa. Yego. So oririra he? Mu bisanzwe ikintu nabonye kiruta vyose kuri inosi cyangwa ubuzima bwiza busumba ubundi bwose n'amahoro. Konsta amafaranga nayo. None ndakubaza urashobora kugira amafaranga nko bugasanga uyararanye hejuru muri etage wigunze nko kuri ndeti baranyica kandi uyafise. No guca wirarira ahantu ameze nabi ariko ushonje ukubiswe n'inzara. Oya inzara nayo irababaza, mugabo ikintu ca mbere novuga coco amahoro nayo n'ikindi kintu. Kugira amahoro kugira amahoro bisumba gutunga ubutunzi burenze, kuko hari naho ushobora kugira ubwo butunzi ukararurarira cyangwa ukaguma ubona mengo ntibuca, ukaguma uvuga baranyishe, ukaguma nyene wewe ubwawe witeguriye urupfu. Mugabo naho ntutugereranya, mugabo wifitiye amahoro ni byiza. Mugabo naho ntibisigura yuko abantu bafise ibintu vyinshi canke vyiza yuko bama bararira. Oya bivana n'igihe cy'umuntu. Urashobora kuba uno munsi bitameze neza, mugabo igikuru ntabwo woharanira ngo we aba ari we wihitiramo, ntabwo wombwira Imana akaba ari yo guhitiramo. Kuko ikintu nabonye mu buzima hako utangura neza ugaheruka nabi, wopfa umutangura nabi ugaheruka neza. Mu mahitamo wagize ni kihe kintu vyakwigishije uno musi n'undi mwigeme wese, donc kugira ngo uhitemo ibiki vyakwigishije kugira mu muzobana ko muzobana umuntu murarana, umuntu musangira vyose akabisi n'agahiye ariko utamukunda ugasanga kuko vyokugora, ni igiki vyakwigishije, ni iki vyagufashije? Ikintu vyamfashije vyampaye yuko umuntu aya maso turabisha twebwe abana b'abantu twihenda, ahubwo ico tuba dukeneye gusaba Imana tuyibwira nti Imana ubugombe bwawe buba ari bwo buzombako. Kuko ari ubugombe bw'Imana uwuza wese cyane naho vyoshika ukamubenga uri umukobwa ntuzomutuke,
kuko je nk'iyo umugabo wanje aza kuba afise akazika kiba ari cyo gitutsi kiba kiri mu rugo kandi mba ngowe gusumba mugabo icizi ubu nije ndavyibuka wewe nta nibimurimwo niba wigeze no kumusomera ati jewe wiravye kuva hasi gushika baje tuhwara ivyo we nta nibimurimwo aragukunda disi ukuntu yimereye ivyo nta nibimurimwo wewe nije basi hagera igihe nkavyibuka ibaze rero yaba yari wa muntu mukomanye n'akantu na gatoyi aca kubwira nti wambwiye kuno turi kwiro nkambwiye buriko ko wajeje maze kwiruka inyuma nk'itura igihumbi unyanka urumva rero ndabishimira Imana kandi nawe ubwiwe arabizi yuko nyene ngira ari ikintu nyene cabaye c'ikibazo kuko iyo ntaye nashinze yarayumvise arayiraba aravuga ati jibi naho tokurigura nyerekana nisanzwe ndabizi nese nindabizi none ndabizi yuko wanje ko nyene umutima wawe ngira ari ikindi kintu kikugobereye muri wewe narabizi yuko waje uzanywe n'ibindi bintu atari urukundo none Constant kuja kubana n'umuntu udakunze kubera ibibazo cyarangiye umukunze gute canke n'ubu uraca gwana nyene kugira ngo ubuzima bubandane ubu ikintu nogwana n'ubuzima kugira Imana iduha ivyo dufungura ntabwo ndimo ndagwana mvuga ngo Mana ngo mutware ngo nzanire uwundi oya nyene urukundo rwagiye gukura gute kuko urugo rukomezwa n'urukundo rw'abantu babiri urukundo utari ufise gwaje gute byanteye kumukunda cyane kuko urazi impamvu byanteye kumukunda cyane niwe nari nsigaranye urumva niwe nari ifise niwe mukunzi nari nsigaranye wenyene n'ubundi bwo nace ndamanka cyangwa nkundwa nande kandi ari we ankunze reka kandi shwari ufise amakoro ufise mama hama none nace nkundwa nande uranyishe pe kuvuga niyo mahitamo ari usigaranye none ibaze wa muhungu yarankunze nenze ko tuzobana yarambwiye nti genda urondera ibintu byose namubwiye nti tugombe tubana genda ugura ibintu byose ndagenda ndabigura urabona azontwara kuwa Mungu yari kunshikiza azonshikiza kuwa Mungu kuwa gatatu acambwira nti buriya rero je sindagutwara ntabanje kuraba ko kiri umukobwa arampinduka aranyigarama ndarira ndamubwira nti rabana naraguze ati je singeza ubu nosanga uri umugore ibiki ibintu nyene vyinshi so nipimira nipimira ndavuga ati none nk'ubu bundi bwo nohemukira ubusa none umuntu arazi ko azontwara dimanche akaba ashaka guhemuka no musi kwa gatatu ntatereswa atakonze no bibwirwa niki ko n'ubundi ahubwo adacitse je yambwiye naguze ibintu byose twahejeje urumva mugabo ikintu kimubujije iminsi 3 kurindira aha n'ubundi ndaza guhemuka ninahemuka n'uburi sinzi umuntu avuze ngo nguheza guhemuka ngo bigori bikeye n'ubundi ninahemuka cyasanga mpemukiye ubusa ndavuga nti none ubundi bwo guko ari wagumya mparanira nanje nkamwijyama reka ndamubaza uribaza wewe kwigemura nta n'igitenge nta no kuvuga duce mu isoko basungure na munyerera hariho igitenge bitangwa musaza arahise nagiye ataco mfise ugiye uko nyene akashareka ahubwo naguma mvuga ntarava antera utwatsi nambwiye ntoya tuburya nanje nabipfuyemo nari mvise ubwo araguma mvuga nti umusu nti atahwe uwundi waja ko atahwe arava mbwira nti buriya rero ati uno munsi nanje ntukiri kwirwa yiwanje twapwe nabonye ko atari sawa reka wa muhungu yagusezeye ahubwira ati jewe rero sambanze nigerageretse numve yuko ukiri inkumi kugira ngo ntahave umwiba abatwara umugore ariko muri ico gihe cyose kuko ari ukiri inkumi yego nari nkiri umukobwa frame rega jewe ntamenyene h'ibyago je nage nkiri umwana waje sinakubagana basi nshobora kubikubwira kubera nyene uri umuntu nanje nkabandi umuntu bikakugora kunyizera n'abariko baradukurikirana cyane nabo ntibavyizeye bakavuga ati nikora turi imbere ya kamera reka rero ico tukihoze tukirekera Imana yego ukuri kuko hajyo kuri ko umuntu kumenyanwa n'Imana ko nshobora kubikubwira rukuru ntubitahure nakubwira ikinyama kikaba ari cyo utahure yes yego uno munsi uwo mugabo wari kuzoja kuko wa Mungu inyuma y'imisi ine gusa aba plutôt hasigaye imisi 3 ko hari kuwa gatatu umva hasigaye bwaca hari yari 3 uwa kane umva yari umunsi ugirako
uno munsi amaze kwahuka aramaze kwahukana cyane tana bukebuke cyane Imana itagukingiye rwose uribaza yari wa muhungu yari yarampaye itegeko ati nihenze nkumva ko ari akandi gahungu mukundana narigeze kwiyumvira ati jewe ngo mbe nkundane n'uwundi kuko twebwe iwacu Muyinga ahantu novuga yuko hariho ahantu bimbinza hari akanoti kagirwa nk'uku rero hariho nk'umuhungu yaravuye ahantu bita Kamara yego urumva yaba yagiye kwimbinzaho yarafise inoti yambwira nti jewe amahera yose wipfuza warasaza abibwanga tije amahera yose wipfuje ushaka ndagukwa yego mugabo jewe ndagutahira hewe nibuka yuko uwo muhungu amaze kuvyumva sinzi umuntu yabimubwiye yaciye agenda arondera abantu b'abahungu babwira barafata uduti tw'imbaho baradushiraho ku misumari baragenda mu ishamba baratonda nkuko uti musubiriye kumubona bahagararanye muzomukubite mu muranda muri kizoba nzomuvuza ndisinye rero hugezeho uwo muhungu namubwira ntako bazokwica ndahevye naramukunda uwo muhungu navuga nti kweri urumva iwabo bari bafise ibintu navuga ati mana kwa kuntu urarasenga uko binzara uvuga ati mana ati ndazibiye ati udukobwa twose ati amaso yiwe ntazosubira kubona n'akandi gakobwa na kamwe amaso yiwe agume kuri jewe agumeko ati ntatirimuke yo murumva ingene navuze ati shaka unaramukunda ngo bari bafise ibintu urumuteri yamukundi ibintu urumva vraiment turekane n'ivyo bibasi byo kuba bari bafise ibintu yaramuhungu vraiment mubona yarafise nyene akaranga vraiment kisura nanje numva mengo mu mutwe ari yarahapaye yirumva undi muhungu wese avuze numva mengo basha no muteri buye numva ata wundi muntu yongira ko kwijambo atariwe rero arampemukira abavyeyi barampemukira isi yose nsigara mengo ndagati kari mu ruzi agati ku mpane kiko sha byatumye ndamukunda vira mu mugabo wanje yotunga yokena nukuri numva yuko mengo nta wundi mugabo noronka yoza musubirira ana mose motandukana ntihogera ni mahitamo gakonstegura cyari muto andi mahitamo ugiraze wewe guhitamo afisa abana batanu ico kintu urumva wewe guhitamo ko wohitamwo mu mutwe wawe hamaze haheze igihe kinganiki nta mahitamo nogira ahubwo n'urupfu cambi ndaye uca utangura wa mutima uvuga nti jewe nta mugabo atavye aba bana noshira mu nzu ngo ndayijanya aba bana uca utangura ukaba muri babandi ngo nzoja kwivuza ushatse kuza kwivuza hari igihe uza kwivuza akagutera urushinge ugaherayo we numva ko uba ugiye mu rupfu ahubwo reka ntabwo ntibikabe hanyine okay nk'ubu n'akarorero twatanze birashitse koko muratandukanye vya vrai yego wotekana gakonste urumva ko ukiri muto cyane jewe mu buzima ukuntu umeze je sinjye umuvumbi kuwuvumba kandi sinjye ahantu ngo mpave mbeshe umuntu by'ukuri bishitse ndetse ukubesha iyo bari intandaro y'ivyaha urazi impamvu navuga ko ari intandaro y'ivyaha ntabwo nohava mva ngo ndagiye ku mugabo mfise abana batanu vyongura kukwizera naho woza umbwira kuri marayika ukorotse uvuye mw'ijuru abana batanu ejo kimwe kizabira ikindi kimena isahani ikindi kizani yarage kubite ngaho atanumwe wiwawe uzi ko arimwo turekane uzi ko atanumwe wiwawe arimwo uzoca utangura ngo kijane kwasi utangwe ngo jana kwasi aho uzoba umvyuriye kamere urumva ko bitavyoroshe rero gikuri ivyo bishitse nabwira Imana ati urumva ati fata umubiri wanje mana ndaze kubishoboye ujane muri firigo imwe ya mbere ikanyisha kwisi utimbisha ukanye ku buryo utazohava ntirimutsa naho ni wawuriye ko kagomoshushe ndaguhebye urumva na wamvuye ku Mana urandekuye nanje Imana yabindekuye kimwe notango namvuga nti Imana reka nsaba Imana igirene nene mvuze ngo mbesege mbanze nsohora abana ubona kuri no myaka mfise yo nzomusohora ngeze urumva ko noba nkuze imyaka yo kuvuga ngo ngiye kubaka ntayo
vraiment ngeze mu rugero rwo kuvuga ngo ronka ngo andi mahitamo ngo y'abagabo yiki ntayo. Erega urwo rugo naho umugabo mwamukundanye haba hari intambamyi nyinshi. Hari abagabo b'imfura. Erega naho yo bifura abana 5 naje wa gatandatu. Vyohimba mu ntango yahora nsumira ibiro 2 agaca atangura akajaranzanira inusu agaca atangura agaca namubwira nti nekuzanye inusu turi beshi ati erega turi babiri ati none inusu umugore n'umugabo ntibakwiye. Hewe je narakomeretse bihagije vyongora kwizera vraiment. Ariko ntakomeretse ku vy'abagabo. N'atari vy'abagabo je imbere ndabanza nkaraba ikintu nkaraba basi ikintu kimwe nkagiharuriro kwaje. Naho bitari vy'abagabo ejo. Yego. Basi dufate naho erega si ukuvuga yuko riba ari kosa giwiwe. Mugabo shetani ifise ahantu hica. Icya mbere kimwe ntabwo no kwemera yuko mu bana 5 bose bazohava bamwubaha. Hariho uwo norengana nkasanga yahagaze kwiremba gaca mubwira nti wewe none uri papa wewe. Yamukora ko ngo wewe uri papa. Nashika ngo mama ngo yadukubise ngo akakutubaga. Urumva nkaca nsanga navyimvye nganuko hacaza mu kagatima ngo nuko atarabo yavyara. Kare sawe sabiwisha. Kare. Ntazi ngene ba. Kandi ivyo ntushobora kwizera ushuje ngaho uvuge ngo ntibizowo. Mwisi. Yes, muri ivyo vyose no musi usabana 5 ariko muri abo 5 n'urugendo rurerure cyane gose ngira ngo ushatse gusigura kunda imwe ari bihe bitorosho giye uracamo ariko mbega uribaza ko ibihe bitoroshe uzoyeba mu gushika ryari haruye guhera kunda ya mbere gushika kuyuno musi uracari mu bihe bitoroshe igikoshe minimana ikintu nshimira Imana kuva kunda ya mbere gushika no musi ikintu noshimira Imana no kwitigeza intererano ibana muri ugo rugendera abana nanje tu ikanzigama ikanzigamira muri ubwo buntu bwayo ico shimira Imana kandi nkibaruka amahoro yego sha ko wibaruka neza kandi ibaze vraba nyoma ibaze kuba warenze n'umwuzure w'amazi impfu nyinshi zitandukanye n'umusore ku butakiri mu mubiri ariko no musikanuka bugikomeye ndacyari ukomeza no kwibaruka abana shira Imana mbere ikongere tumusabira abandi hoya nimubasabira bababuze abadafise nakamwe yego disi hari abadafise nakamwe habwe Imana ibibuke yego nanje nzigamire abamfise nikongereza abandi ni oya imufise uko umugambi rega naho nokora ikiyoza kuri planning ntabama hariho abona numva ngo baza bazanye ubunyezi mu maboko naje noyija ko kaza kanzanye timama ati tori byawe narakubikira ati je wari niyo oya nukuri umwana wabaruwi hewe urumva ko birabaho birabaho ndamuzi umuntu byabaye umwana kurumura bati we wa mwana wawe kwi akazana mu gifusi ati mama ni kuri bwihangane ubutunzi bwawe ntabwo natakaje ngo ubakira mu byayo yego bitangaje cyane gose yes inyuma y'imfu nyinshi wasimvye inyuma y'abana bawe nabo nyine bahuye n'ibihe bikomeye cyane gose uno munsi uri mu rugo rwawe kuko gwifashe neza ariko kandi karino na Denise nsoma commentaire kuri post zawe bavuye yuko bagukumbuye muri cinema zawe bwite winjiyemo koko bwite yego azosaba kubona cyane reka tubihe Imana nezera ko ari vuba nezera ko ari vuba urabona ubu bintu binkosoma ni vyinshi asha cyane rero pana bukebuke ariko nzogira ingufu bishobotse ndashobora kubandanya filime imvana ngene barayikunze cyane gose kandi ijanye n'inkuru y'ubuzima bwanje igice kinini n'ubuzima bwanje abantu barayikunze irimo mw'abakunzi wanashima babeshi cyane irimo bafani ba Sabase ba Mimi ba Ivete abo bita Mayeri ba Marezo abakinyi ba Ninde urumva Imana ishoboje niyo nashaka kubandana ibihe vy'inyishu ibihe vy'ibikorwa vyose iyo bije bizira rimwe n'ibihe vya Fanny Lavine
hari abantu bibaza ati abantu bibaza kumengo na mahasi nimba ari ibibazo musangiye nimba ari ibihe bibi mwese musangiye mu bisanzwe Jeffan hari aho numva mengo iyo byakunda kuri je hari igihe mbona mengo nomwita vyemero hama nanje nkiyita nzobirinda vyemero nanje nzobirinda kuko Fani urumva ni umuntu kweri dusa n'abasangiye urugendo cyangwa dusa n'abantu babaye ku mitima bakomeretse mugabo keshi ibyamuciye intege narabibonye byinshi nkabibona hariho n'ivyamubako mbona n'amaso yanje umva rero bintera nanje kuzorinda ibyo bibazo vyamubako n'ivyanshikako nanje bintera yuko nanje nzobirinda ihangana we yaravyemeye biramuba kwasha aremera gusa n'umutima gumye haragera igihe nkavuga nti jewe mba nari muri iki kibanza ntako nihanganya wesanga nagurutse kweri nadomutse mu mutwe rega nafana haragera igihe harengeko kavuga ati jewe iyo bavyari bikunda nararamfashe indege burya hajya kugira abana naho nyene ni vyiza abana haragera igihe hagapanga ati je ngahangombe n'umuco mugara cha harura tabana nubundi ninagerayo ngo ndahunze canke ngiye kuronka amahoro nziyumvira abana banje bitari bukunde ngo nsimbe mvuge ntimpa ugaca usanga rero hariho intamba myinshi ariko vyose bibaho kuko Imana ibifise ikigugomba cyane ku munsi wo kwibaruka n'abantu bakubaye hagufi cyane gose bikana ngo umuntu mugano twakoze umunsi wibaruka waravuze yuko ataragera wategekanije kuja kuvyarira yagenze gute ukuntu vyagenze narazindutse mu gitondo nyene ndamwandikira bisanzwe ndamwandikiye aranyishura anyishura cyambwira ngo hemada ngo nturavyara cyanambwira nti nta soni no muvyara gute nti kandi uzi ko ari wowe mwakira tutaramwakira yo saza gute cyaratwenga ngo kuri uburofa cyanambwira nti uko niko kuri cyandinumiye ninumiye nguma nyene numva igise mu nyuma ndumva igisobanuro cy'amatumwa turanywa icyayi turi kumwe n'umugabo hajya neza na neza mpejeje icyayi numva nyene numva ikimenyetso nyene ko ari gise mugagisha kirandekura nticyatevye acambaza ngo kome ngo ntumeze neza cyamvuga ntuyameze neza nsibe ku kazi atusibe hamugirira kiduca tugiki acava ngo kome ngo ntumeze neza ntije burya aya mezi yose simeze neza ati nzomera neza ntumwana ndamubonye mu maboko aca yigiriye ncanga umuko nguma numva nyene numva nyene igisenyene kibandanije cyenda telefone umugenzi wanje ndamubwira nti hewe tijewe rero ntugende mu kazi atube hafi tumwanya n'umwanya ndakubwira nti mugabo ati gise gitanguye kare tugenda zinza kuvyara mwijoro kuko nagoma mbona nyene mengo nzovyara ari mwijoro acambwira ati ntahonja acambazi iyo nja kuvyarira ndahamubwira acambwira nti rero ko ari hafi yo kwa Fani nta kuntu twoba turagenda n'amaguru tuhagenda kuba turarindiriye kwa Fani ku buryo bikomeje reka twurira imodoka cyo tugenda cyanambwira nti sawa reka ndamwandikire Fani ndamwandikira ndamubwira nti burya rero ngo mbenze cyavuga nti sawa nimuze turahafata akabarabara ati tugende n'amaguru kugira ngo n'igisubira kiprovoka ngo tube turahashusha mama ngaho ndamubwira nti rero nta mwanya wo gutwara ishagoshi abantu bahava bibaza iyo tugiye canke ibiki tizana ishagoshi yiwawe je nta kintu na kimwe ntwara ahasigaye nitwagenda bumaze kugoroba canke umugabo ndaza kumubwira ansanze kwa muganga iki ishagoshi sawa turagenda telefone cankubita mu mufuko w'ikanzu nari nambaye tugenze gatoyi baga numva birakomeye erega ngo wore acha umunyabwoba acha kuri Fani we Fani ngo reka birase urumva ngo nukuri kumara ngo mbe niruke ngo marine barabara ndavuga nti mada we ubwo ntibakoroze we ati nibiki vyaje ngo ntubona ko vyase ntamubwa ntabwo rero tekana urabona ni mwibarabara jewe mara amazi kaze ko ndomusitari ndagusa ndakwica ngo basi mbagamena ko gihometi we gumanga urumva wewe agashaka ngo yiruke ndamubwa nti gumanga haje ntacho ndakubwira ako kurindisha no ikura mu bindi ibatse nani ndi kumwe n'umunyabwo arakuvisi yakaba ndavuga none burya buramaze kuvyara
ngoya nukuri ngo je ngurumva ngo umutima uramugurukana ndamubwira nti reka ntunsarishe nkamugumya mu bwenge nyene aho ni mwibarabara umuntu yanshaka ngo heko sitasa ati ni sawa urumva ngize nanyawa kaduguma kari ndani urumva nanje atije turagenda twatambuka gatoyi nundi gakomeza aravuga ati kweri birasi ati akagoma telefone fana acavuga ngo reka rero nitegure ngo ndaje akoma induru ngoya ngo urahavute bacavuga nti none vyakomeye ngwego ngurumva ngo nukuri ngo jewe ngo ndagowe nukuri ngo me usengere ngo biki ndavuga ati bagusengere ni uri kurya sinzopfa ndamwibagiye erega fana acavuga ati rero jewe reka mbwire shiri wanje abari waza umugabo wacu araza ingira imodoka yizanye igira ku rutaro acavuga ati nimuhagarare aho mugeze je ndaje kubatora caraza kudutora satururira hewe tugenze umwanya mutoya neza na neza umwana ninda muvyariye mu nzira ica dufara rivuriro twinjiyemo noneho mace muje hajya dufuriro twinjiyemo baca baranyakira urumva nabonyene baba yaguma avuga ngo urumva ngo ni munzane ngo ibikoresho ibiki ndavuga nti muganga je umwana agomba shike nawe guma vanga ibikoresho cyo ndamumotamo cyo ntumbiri muganga reka hasaba ibikoresho mwana asaba guma vanga ni munzane ibikoresho ti muganga ego kinyabona ati hageze ati nyakirira umwana we akaguma yisabira ibikoresho cyo ndamumotamo cyo muri make wewe ntigeze bimugora oya vrema kandi n'ibikoresho byagiye gushika umwana mufisi kandi nka byo gusaba ngo mpangwa agakaye kavagise ngo mbe wo bukomeye ngo budakomeye ivyo ntivyahabaye ngo barinde ko hajya babikubaza n'abaganga babona babona ugifise umwanya wo kuzunguruka yes bo ni muri rugendo rwose kuri Constance uno munsi koko uri mu mashimwe abibwami ari ngaho onya izina abibwami niryo nshaka kuza gusozerako kubera iki abibwami abibwami ryaje gute izina abibwami ukuntu ryaje narinze ko nzomwita uw'amahoro umwana kwituze ko azitwa uw'amahoro Ariana rero igihe kimwe ndaryama umuntu afise indaguma arota uturota ngira nije bishikira sinzi ku bandi naguma ndota nyinshi nyene zitandukanye kandi narabona ibintu vy'ibitero binci intege ko ntazoronka n'umwana naragenda muri ecography bakambwira ko umwana yicaye hari hamwe nyene ho kuvuga ati n'ubundi vyo maze kubona sibike n'ibindi biraza bizaba bishikiye mu guzuye urumva navuga nti bizaba bishikiye no mu bindi bibazo kuko imbeba zari zarandiriye impuzu zarazima bakambwira ngo akona agasema ivyo ati bizijana bitijanye naho bizaba ari igihe cyavyo kwa kuntu ndakubwira nti narize kwiga mu buzima bigenze neza n'amashimwe mbonye naho vyase naho nta kuri no kwinginga Imana rero mwijoro nza numva umuntu nza mbona mfise umwana ndamukikiye nkuko numva umuntu arampamagaye ni mu ndoto ngo Costa ngo umwana ngo yitwande tiyitwa amahoro Ariana ngo yitwande tiyitwa amahoro Ariana acarunama yunamye n'undi arasora arambaza irigira gatatu yitwande kinamugana ntamugana nawe uragorana bisigura yuko utumva ikirundi nakubwiye ko yitwa uw'amahoro Ariana acambwira ngo rega ngo nukubera ngo wambeshe tinakubeshe gute ngo yitwa abibwami kinamugana nti none wewe ni urumva ingome ndamwishuye ngo ni unyitira umwana izina nje ndava mu ndoto mvuye ndababara ndavuga ati none uyu muntu nigiki inshashira ubwenge bwanje ku ndoto zanje zose basi ku bintu nabonye mwana abambwira ko yicaye ikindi naci imbeba zaramariye impuzu cyamvuga ntuko biri kose shobora kuzovyara umwana yapfuye urumva muri umutwe kandi umuntu kweri kamere y'umuntu ivyutse bivyutse tibisigura yuko abibwami ndabwira umugabo none shire uramaze kumva umuntu hitwa abibwami cyava ntishwe iryo zina ntaryo ndigera numva yavuga ati none bisigura iki navuga ntuko biri kose mu mutima wiwanje sinabimubwiye ati uko biri kose kazovuka arakamarayi kama gace kitahira urumva kazaba kagiye ibwami ibwami naho ntandi urumva singaha kwisi ni mwijuru kazaba kigiriye ibwami
ndavuga nti ndasenga ndavuga ati Mana nivyashika akabaho nzomwitira izina nyene nkuko uyu muntu yambwiye yuko ivyo namwise atari iryo abonye ko yituko niyo abaho nzomwituko rero Imana itabura ko ibigenza yaramumpaye bitanagoranye mu buryo ntari nteguye aho amaso nyene ivyo yakwiyumvira bitari ivyo ikiramumpare nce ndamwita iryo izina ricarira intama. Amahigwe menshi akunda kuba bavuze ko umwana yicaye umwana arakunda kudashika kenshi barakopera ariko urumva we yari muri ecography barakubwira ko yicaye ariko ugeze kuvyara habwo niwe yifyiruye ngeze kuvyara kwera sinzi yes Constance wa muntu mukunda wanutse mukunda mu bihe bitandukanye no musi kandi yaribarutse abantu mukumbuye muri cinema nibaza yuko ari cyo gihe azogaruke kandi ameze neza n'izindi nguvu abakunze imvano mwese uraza ko muzobona kandi n'ibindi bice bigiye bikurikira bijanye n'ubuzima bwiwe nibaza yuko kandi hazogira igihe uzokina full story y'ubuzima bwawe bwite byose koko Chansanwa bikinye mu mvano vrema. Wajya wakinye igice. Mu mvano nsa n'utagize ico yisigarije. Yego. Yes, Costa ndagushimiye cyane ku bantu bashaka gushigikira, ku bantu bumva yuko baguhaye amata, kubera ko urumva yuko umwana arakonsoma ubunya France rirazimvye kandi umwana ari yanywa yonyene ahakwa kuyinywa hafi imisi 3 gusa. Ashaka guhenura mu misi 3 kwera. Ibaze kwera. Yego, ni gute umuntu ashobora gushigikira rero basi? Ndafise inomero nyandikira kuri 69 Kari mikashi kukwandikira byo kuri ntirimikashi ntirimikashi 69 46 94 19 tandatu n'icenda 46 94 19 niyo kindi Constance mumushigikire kugira ngo abibwami koko azobe wibwami izina rizobu amahirwe yuko umwana wacu tumwisigura naragerageje kujya turajyana turagiyumvirako namahirwe yuko yobibwami abibwami muri make azotoneshwa azokwibera ibwami yego ndagushimiye cyane rero ko natwe turabashimiye cyane ko kumenya washo kuduhereza yego kandi n'ubwiza bukomeze kuba ubwiza ndabona ko fresher ari fresher yes ijambo rimwe kwa kunzi African TV n'abakunzi bawe bwite kuri Afrika ikintu no babwira turabakunda kandi ko kuntu namwe mudukunda turabibashimira cyane rero abari bafise amadidane nahere ukeneye nawe kumubona habirashika ntaba bikunda ko yoza kuri kamera karibu muhira uzomubona ata kamera wazanye basize witwarire inkuru mpamwe umunsi umwe tuzoza basituzanye kamera uzomudusabire tuzanye kamera zoguhanda guha nimero mwisabire ntiwumva none abantu bakeneye umugabo akwemereye sawa ibaze vraiment kugira ngo atubwire ingene yakubiswa amapoto menshi haba mu nyuma kamwirondera hama akakwemera erega muri filime yanje ijoro na filime yeri Karime ikintu gituma batabikunda kuja kuri kamera urabona uku kuntu abasitari urabona aho urenganye hose baragukwega rero wewe gushobora kwakira kujya kuntu baguma bava ngo twarakubonye urumva bari kumwe n'abantu bazibona umuntu arirutse erega ari guza wumva umuntu agukweze natwe wumva umuntu agukweze ngo wewe ngo nturi costas atego ndiwe mu bantu urumva rero hari igihe rero umuntu w'umugabo atari yo mpano yiwiwe bijya atabikunda byuko buri mu bantu kaza wumva baragutumye intoke bagize uku urumva rero yes tuzomwisabira ndazi ni benshi bakeneye kumubona ni benshi bakeneye kumwumva nawe nyene kugira ngo nawe nyene twumve bya bintu byose wacamo mbega yarashoboye kuvyakira nawe nyene nk'umugabo hari abagabo tumaze kumva inkuru zitandukanye z'abadamu bacu usanga ufashe ingingo nazo kumufata nabi cyangwa gusanga umengo bya bintu uri kora bifatanya n'ubuzima bwiwe karande n'ibindi bitandukanye yes ndabashimisha ne gose mwage musima kumadukurikirana yari Constance niyo kindi musaze mukunda genda kuri chaîne yiwe mugire subscribe hari cinema ziriko ziracako kandi baza kwa n'izindi nyinshi zizoza zicako nziza asante sana